murakoze kumpa ijambo. Nitwa Aniseti Nduwayo, nkora mu ruganda rwo kumenyesha amakuru rw'imbonesha kure Mashariki TV. Ikibazo canje ni kimwe gusa, cerekeye igenda ry'abigisha bigisha mu bisata bitandukanye vya kaminuza y'u Burundi. Nkuko biherutse kumenyeshwa n'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi, yarandika imushikiranganje amwereka amakenga afise ko abarimu batari bake bariko baja kurondera ubuzi mu mahanga. Amakenga yanje rero naya, mwebwe ntimufise umwitwarariko ko hamwe incabwenge igihugu categuye kigashiramwo n'umutahe, bakaba bariko baja kurondera kwigisha mu yandi makaminuza mu bindi bihugu, ko yambona kazoza izohava igorana mu bijanye n'ubushakashatsi hamwe no gutegura abanyeshuri bafise ubumenyi bukwiye. Mu mugambwe CNDD-FDD umwitwariko mufise n'uwuhe? Murakoze cyane. Nitwa Eline Bell Nibigira, umenyesha makuru wa Kazoza FM. Ikibazo ca mbere, umukuru w'igihugu araheruka kwakira ku kirimbi we Gerevaze Rufyikiri, yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu, akaba n'umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD. Mu basigaye mu buhungiro harimwo abanywanyi ba CNDD-FDD, abahora ari abasirikare n'abapolisi, abari mu mashirahamwe yadahanira ivyicaro vya politike n'abamenyesha amakuru. Icatumye bagenda sinakigarukako, harimwo n'abafise imitahe. Kumugambwe CNDD-FDD n'ubutegetsi bukomokako mwasize Imana imbere, iyo nayo mu vy'isaba harimwo ikigongwe, imbabazi, urukundo. Muzobikura ryari mu majambo bije mu ngiro hama bene wacu batahe baterere mu mbona kazoza 2040 na 2060. Akabazo kagira kabiri, leta y'u Burundi yashikirije ko kugira ngo ikibazo c'ubukene bw'isukari kive mu nzira, hari uko ishiramwe ry'abaganda Sarai Group rifatanya na Sosumo mu kwagura ibikorwa. Ariko mu nama nkenguza amateka nyene iteka rongo inama nkenguza amateka uno munsi, nawe nyene yarashikirije yuko ishiramwe Sosumo riradandaza. Ati habuze iki kugira ngo iryo shirahamwe rihabwe ingurane mu mabanki canke ahantu ryoshora kuronka ingurane hanyuma giyagurira ibikorwa ryo nyene ritarinze kuzerinze kuvanga n'abandi bantu. Kabazo mpereza ko kanyuma, nyene iteka munyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD, mu buzima umuntu aravuka agakura agasaza mu nyuma mbere agahava anasezera. Muriko murabona umugambwe CNDD-FDD ushaje, ko mwavuze ko muriko murategura bazovamwe umukuru w'igihugu mu gihe abari ku butegetsi no munsi bashobora kuba bahoza mu migambwe nka Iprona na za Sawanya Frodeo. Murakoze. Subira mu cyanyu sinagitahuye. Nariko ndababaza nti muriko murabona umugambwe CNDD-FDD muri kazoza ushaje nawo nkuko yindi migambwe ivuka hakazogera igihe iyo nyene ikikura ku rubuga. Murakoze. Nitwa Gildas Yihundi Impundu, mbaliza BBC Gahoza Miryango. Nyeniteka raporo zimwe zitandukanye zirerekana yuko ibihe vy'ubutunzi bitameze neza Uburundi burimwo, bitegwa n'imvo zitandukanye. Mu mvo zimwe izi raporo ziravuga yuko hoba harimwo ukunyinyana hagati y'ibihangange vy'umugambwe CNDD-FDD bimwe. Zikavuga ko hoba hari n'abahungishije amafaranga bakayatwara mu mahanga, abandi bakayanyegeza, mbere na Sebarundi arakunda kumera nk'uvyidoga.
ikindi kivugwa n'izi raporo nuko hari izivuga yuko n'ipfungwa rya Alain Guillaume Bunyoni yahoze arongoye ari umushikiranganje wa mbere ryo bari rifise akantu ryatituye mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Rero ikibazo ca mbere ni iki: mbe hamwe vyogaragara yuko Alain Guillaume Bunyoni atezuriwe vyogira akantu vyunguye mu kunagura ubutunzi, bikanagaragara yuko yokwemera nko guca bugufi akubaha inzego zimukurira, mbega umugambwe wosaba yuko atezurirwa agahabwa ikigongwe. Akabazo ka kabiri, umugambwe CNDD-FDD urakwije imyaka 20 utwara Uburundi. Hari raporo zimwe zerekana mpuzamakungu zerekana yuko ibisata bitandukanye bigenda bimera nk'ibisubira inyuma, ibi vy'ibitoro, ikena ry'amafaranga y'agaciro, za kaminuza bigisha baguma bagenda, ubukene bw'imiti, cyo gasanga ifumbire nka ire ntiboneka neza mu barimyi. Mbega ku bwanyu ibi bintu mumaze imyaka 20 ni myinshi, umugambwe uramutswe Burundi, vyaranse ko umugambwe ubipanga neza ukabitorera inyishu mu myaka 20 canke vyavuye kuki? Hariko hakogwa iki? Hanyuma kandi kabazo, haraciye imyaka 2 hariko haraba ibiganiro bihuza leta y'u Burundi n'umuryango wa Buraya. Kare baratanga amafaranga menshi mu Burundi, ariko ubu yarahagaritswe. Ariko ibiganiro bisa nkuko vyakwamye canke vyadindiye. Turazi yuko CNDD-FDD ariyo itunganya politike y'igihugu ingene gitwagwa. Mbega ku bwanyu iridindira muribona gute canke vyifashe gute? Umugambwe wibaza yuko biva kuki kugira ntibitera imbere neza nyabiganiro? Mu misi heze umushikiranganje w'imigenderanire shingiro ariko arategura inama itwa table ronde y'abatanga uburyo. Hari akantu yacishije mwavuga ati iyo haje umunyamahanga azanye amafaranga umutahe, hari abantu baza bakasaba bati umpa mwangahe, bigatuma abo bantu basubira inyuma. Mbega umugambwe murabizi muriko mukora iki? Murakoze. Nitwa Moise Ndayiragije, serukira kinyamakuru Peace International. Fise utubazo tubiri ndatwerekeza mu gisata kijanye n'ibidukikije. Mu mwaka uheze mu ntango harateye imyuzure mu karere ka Gatumba ndetse no mu tundi turere twegereye ikiyaga Tanganyika. Mwaragerageje kwimura ababa mu Gatumba mubashira mu bindi bibanza bitunganye canke bitekanye, ariko hariho bamwe banse kugenda bavuga yuko bazohaguma. Nkamwebwe mukora iki kugira ngo mubakingire mu gihe bo ubwabo bavuga yuko batiteguye kugenda? Ikibazo kigira kabiri ni mu bidukikije nyene. Abahinga bavuga yuko abantu bubaka ku nkengera z'ikiyaga kenshi iyo ikiyaga civyukiranije bahura n'ibibazo, kandi bakavuga yuko byavuye ku ndongozi zitashoboye gutunganya uko bokubaka. Mwebwe ivyo mubivuga kwiki? Ikibazo cya gatatu ni mu bidukikije nyene. Muri politike yanyu mwari mwavuze yuko mugiye kugwanya ibikoreshwa mu masashe, ariko uyu munsi biragaragara yuko amasashe acibonekeza, ibituma igisagara kidasa neza kubera ubucafu, aho usanga nubwo bucafu bwerekeza mu kiyaga Tanganyika, ugasanga ibinyabuzima birapfa, hamwe usanga n'imboga zitakiboneka kubera ivyo bintu byonona ikiyaga.
mwebwe nanone muriko murakora iki byaranse koko k'ivyo mu bintu mu bitunganya murakoze. Nitwa Ntakirutimana Pascal, nkorera ikinyamakuru Iwacu. Nyeriteka umugambwe CNDD-FDD na leta iwukomokako mwarihaye intumbero yo kugwanya igiturire mu Burundi. Mugabo kandi muri bimwe bisanzwe bifasha mu gukinga canke mu kugwanya igiturire harimwo ibisata bimwe bimwe. Aha novuga nk'icari cagiyeho igisata bita brigade spéciale anticorruption, hariho n'ubushikiranganji bwari bujejwe intwaro ibereye. Mugabo ivyo bisata bibiri vyose uno musi vyarakuweho nta bikihari. Mbega iyo ntumbero y'umugambwe CNDD-FDD na leta iwukomokako ntiyoba ari intumbero yo gushaka gukora ikintu n'igihushane cacu? Ikibazo ca kabiri ni kibazo kijanye n'imigenderanire. Haraheze iminsi mikeya umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ibindi bihugu w'igihugu c'u Rwanda yagirije igisirikare c'u Burundi ko kiriko kirifatanya n'imigwi iri kiragwanira muri Kongo. Iyo migwi nayo ikabigendera ku vyiyumviro yise vya genocide. Mu bijanye n'imigenderanire ico ni cagiriza gikomeye cyane. Mwavuze ko mwabaye abagwanyi namwebwe murabizi. Mu mugambwe CNDD-FDD usanzwe uri ku butegetsi, ico cagirizi mwacakiriye gute, mukivuga ku iki? Murakoze. Yego murakoze. Ibibazo byabajijwe abigisha ba kaminuza bagenda kwigisha hanze. Si kibazo tubajijwe ubu munsi, cyatangwe kubazwa kera. Si njyana uko kumbure hari abo muri kaminuza bagiye, hariho n'abaganga bagiye. Muga murazi yuko twebwe mu nama ya komite nkuru twavuze tuti ko abarundi basigaye babemera bakabatwara no hanze gukorayo, nukuvuga yuko twebwe dufite abantu bapanze. Icokorwa rero koba kwigisha beshi kugira hazoboneka abagenda n'abasigara. Niko cyanditse, niko gitunganije. Ega si saba kaminuza gusa, saba ari n'abaganga baragiye. Tuvuga tuti twigishe beshi. Hariho rero urumva uvuze ngo wigishe beshi, hari ibitegurwa. Naba rero bari mu rutonde rumwe, murazi ko no miseze bari baragiye, beshi bari mu Rwanda, baragenda munyo baragaruka. Nubu ndazi bizoshika bagaruke. Ega ikibazo kije cyo tukiga nyene zogiterera umuti. Mugabo uwo muti zogitorera sinaje kuvugira ngaha, kuko bica mu nzego zibijejwe bakicara kavuga bati iki ni kibazo tugitera umuti gute. Je ndakunda kuvuga nti iyo hari ingorane nk'abakuru twebwe ntitwidoga. Nabivuze ntica twibira kugira umuntu ari karoga kibira mugabo kiburukana amafi mu maboko. Ibibazo byose muko munavuga hari ibyo ntaza kwishura, nja kubyiga tuvyige turabe, kandi ikibazo gashobora gutoterwa umuti ku mwaka umwe, mugabo mu myaka 2-3 kwabaje gutorera umuti. Nivyo rero nagomba ndababwire kubijanye na yavuze ati Rufikiri yaraje ariko n'umukuru w'igihugu ati hari abasendefdede bari mu buhungiro. Reka zokibaze neza, nzobaza ko hari abasendefdede bahunze, ndotanga kibaza none uri umusendefdede ubahunze iki? Na karorero mu mpunzi mu raporo dufise ariho Emeri munyamabanga nto yabishateje kwisha umugambwe ajejwe no gukurikirana abagumyabanga bari hanze. Ntaratubwira abagumyabanga b'impunzi, hari abagumyabanga akorera hanze bari muri diaspora, mugabo impunzi turabaronka.
ico rero nukuraba yuko hari abimpunzi azoce gikorera ko ntangorane. Hanyuma hari yavuze ati abafise imitahe ikigongwe imbabazi ati mwazi Imana imbere. Burya Imana iragira ikigongwe mugano nyene ari gihehana. Burya twogera tukasoma ibyo Bibiliya kuva isiremwa nta mwuzure yakubitiye mu bantu. Nta muriro yaturiza abantu ikabakonjega verbe. Burya igigongwe kirabaho mugazi rimwe na rimwe urabona nk'ivya 15 udahanye basha uzona n'umuntu yivyukiranya hajya ngo agomba tibagaze ubutegetsi. Wowe umuntu umuhereza inkoho umuhereza brende umuhereza n'amasase uyagure mahera abanyagihugu aca genda gutebagaza inzego zabo. Igitero cya gatatu cy'umugambi kirabitomora ubutegetsi bw'itorero n'abene gihugu. Iki kigongwe kizoza gitevye ndababwira kuko biri mu byo twiyemeje mu mugambi CNDD-FDD. Nimba hariho umwana w'umurundi yapfuye benshi ndabazi n'amazina bavuga bati aho byabereye ni kera umene igihugu iteka giyiwe. Urumva rero mwe mufata minenego igi bintu byabaye mu 15 byagomba kwaka abene gihugu ububasha bwabo. Ntushaka kuvuga ngo nakantu gatoyi mbere hari wambagije ngo ne 15 ngo bagutembagaza nkuru nziza ngo bakara ariko ndayishimiye ngo kubera iki muca mubagumiza ko mubarondera system imwe y'umugambi CNDD-FDD. Nibaze ega baronderwa sibeshi nibaze baje indani baje bari indani bamaze imyaka 9 mu mpimba kwanza iyo baza kare bagafungwa n'abandi abambere bari mukure kugwa twaje tubatwara mu namashingiro bakaza tukabapangirayo baje baguma hanze no baduteba batevye abandi indani. Urumva rero sikigongwe si ibintu byo kuvuga Imana ni Imana irahana nimuzoze murayitwaza ngo igira ikigongwe ntigira ikigongwe imisi yose ari bayikoroga gatebe gahana. Natwege rero iki cya 2015 irufite kiri ari mu mugambwe yarabivuyemwo bapiyo baragiye baba bamuvuga izone zime bakanyange abarigiri bari bavuze ngo umugambwe nibo ukwihenda ko abantu bize ngo umugambwe ni twebwe ngo tuvuyemwo ngo uzoca bipfa. Wazanye banga abana wazanye 18 urasumba ujya mu mama ujya mu unyambubibi yatanze umwana wiwe aho uvuga ngo ni gwawe. Ntabagumye banga bari mu buhungiro bace bantelefona bariyo batutu none bo bahunze iki 15 abagiye turabazi hari abagiye bimerewe neza bace babandanya basafira kure gose amerewe neza hari abagiye bari mu makami y'impunzi mu Burundi agacerere hari n'umuntu yibuka ati ndi mu Burundi cyangwa ndiye. Murabona uyu mwaka wose murabaga nabinyere bimeze ku by'umutekano. Sosumo ibi navyo nishura bya sosumo byo kuri imirima twarige kwagendera tuko turaraba mahera gufata ideni birashoboka kandi twobigira kuko sosumo bugiye kibazo yagize imaze imyaka hafi 40 igomba kwiza imyaka 40 mugabo usanga imashini zaguzwe ico gihe arizo bakisana gusanura usanga imirima yatewe ico gihe ariyo myinshi ugasanga nimba twarigeze gushika ku 26 by'amatoni ubu turi ku 18 abene gihugu ico gihe zari miliyoni zingahe ubu ni miliyoni 15 ugasanga rero byabaye ingorane mugabo byose no kuvyiga tukaraba hari gihe bagombye kubishira mu miko yikorero twabo dusanga baduhenze bagombye yuko imirima ngo ntituye harure mugabo nasosumira ashobora go kwivyukiranya kazoza ka CNDD-FDD dusabe bapunguze amaji hariya amaji yo muri tribune muhiga bw'ivyuma bayabuze kugira ngo amaji ntiyinjirane kazoza ku mugambwe twebwe umugambwe wacu ntuzosaza wakibajije twarabonye umugambi w'ipirona ngene wagize wakoze n'ingene washaje twarabonye Frodebu ngene wakoze urasaza
twebwe iwacu ntuzosaza. Nico gituma dushira inguvu mu biswi vy'inkona. Umaze kumva tuvuze tuti tugiye gutegura umwana w'imyaka 9 nukugira ngo nikizosaza, umugambi ntuzosaza. Nimuzobona umugambi CNDD-FDD hata nkuza batama basinzira bakorora inkonda negatif nibibaho. Hateza kuguma hariho bamwe babisabandi. Ari ngaha Eric yakora batwara muri televiziyo. Yavuye kugira ngo dutangwe kubapanga biruke mu gihugu cyose bapanga imbonera kure. Mugabo munsi imbonera kure dupanga ibiswi by'inkona n'utubebe turi mu nda twavuye tudupangira indani tuzoshe kwisi twabaye tugumya abanga tubandanirizako. Abura kurara. Umugambi ntuzosaza. N'indongo twaziga tuti indongozi nturindire gusaziraho kuko ariho umuntu avuye mu mabanga aca telefona ngubwo ntimwanyibagiye hari abandi beshi gira imbono y'umuryango ugira imbono nyene uzobaho uziba bisabandi bazaza kuguhanuza mugabo utabagashiyeko. Umva rero gusaza k'umugambwe ntibiri muri programa tuzoyipanga neza. Bihe by'ubutunzi kunyinyana none bonyinyana kugira ngo izine ntikore bonyinyana kugira ngo habiki. Hariho amajambo menshi je maze imyaka myinshi kuva ndibura amatari nko mushinga amateka mukenguza amateka mukuru n'amakenguza amateka munyamanga mukuru je byinshi ndabizi kandi mu mugambwe nami ntwara igisata kijejwe umutekano w'umugambwe ubuzima bw'umugambwe ni gisata kigoye ni gisata gikorera kubagumya abanga n'abataragumya abanga tumenya abagumya abanga biyumvira nabi kuko barabaho abiyumvira neza abari nyuma y'umugambwe bavuga bati byo twofa tubona abantu dusuye gupakira amakamyo yuzuye imivyimba bariho tuba tubafise ivyumviro byose tuba tubifise turazi neza ibi byose bishika bigenda birashika tuba tubizi kubera ntiba bitanguye ubu harashaka kuza ikintu ubu mugacatangwa heza imyaka 15 kavuga uti we kaka ni warabandanije nyene umeze uko nyene. Rero kunyiyana sinavyibaza kuko yavuze ati ngo ufungura bunyoni none bunyoni si umuntu mbe nimba uvy'ubutunzi ari we yobuye yari afise iki cyo hungabanya ubutunzi mbega none kari umuntu apfuye naho hari abantu bakunda ku batinya kuvuga ijambo gupfa. Umuntu uvuze ko ari we biturunako apfuye naho muhero wocu ushika kwisi ntihagira uvuga ngo nakanga ariko sinzi ikintu yavuze ngo mugambe CNDD-FDD nge tura bavuze ati mu isanzwe twe mu mugambwe twe gafungwa mu mugambwe twe tubizi twe mu mugambwe nagomba babwire kubera ngaha turi magumya banga n'abandi bose bavyumve mu bisanzwe indani iwacu mu mugambwe mu bisanzwe cyane umusoda mugabo impande habariho n'abagumya banga bandi ndazi ikosa rya mbere yakoze mu mugambwe nukugomba kuvugira abo twahanye mvuga mu mugambwe indani Bujumbura bari ngaha abantu b'umuhiri wiwe twarabahanye kubera batakurije intumbero y'umugambwe tubahanye acagomba kubavugira baca barunguruza n'urubanza barushikana mu serukizi bukuru. Je namubwiye urubanza rukigwa bari babaciriye umwaka umwe cyo tubacira 5 acavuga ngo turamurenganije acafata babantu nyene twahana abajana kwa nyinshuro mukuru w'igihugu ngo abagira abakuru abakuru b'indadi kubera haje uri umukuru hari ujeje ntandase hari ibintu by'indadi haje impande mukaje ntababwira abagumya banga bo mu gisagara abagumya banga bo mu buserukizi bukuru nibujya rero iyo tuja amavuta n'amazi kimwe kizoja mu busi ikindi hejuru
cyo turabandanya umva rero nta ngorane zirimo ati atezuriwe hari cyo kongerako sha nimba amaboko abiri ariyo yorima ubu Burundi bwose nimba amaboko abiri dufise miliyoni 25 z'amaboko 30 hafi ko amaboko ni kugwiza kabiri umuntu bakavuga yuko amaboko yazashe umunyamanga w'umugambe muri commune Makamba ariyo yohindura ibintu je n'abazungu nayigeze kubabwira turi ndi Londres ni ivyo bintu muzana abapolisi amajana abiri mukaguma kwarutisha abapolisi biwacu 200 nitwemera nta muntu umwe nta bantu babiri bovuga ngo iki nico batariho naho cyagiye bavuga ngo abapolisi amajana abiri ngo bazoze mu Burundi bafise inkoho ndavuga ati none bazoza bafise inkoho bazosumba yuwacu twaranyinyanye nyende ngo yange ngo kukuntu ngo mwanka tuti none si kijya gihugu muje gukora yiki kumuza gutera akajagari gusa uraza abakinya bari ngaha abasoda munza makungu bari ngaha Makamba uraza akajagari bateza sinebura amatari urazi mu mijoro aho nabafatira sinabegeranya nk'abaruki Bujumbura bariko batera akajagari muri makartier ngaha urumva rero ntimuvuge ngo ingi cabunyoni ngo hari cyo cyofasha mu butunzi bw'igihugu kubera amaboko abiri ntiyorusha amaboko 1,26,30 ibisata byagiye rasubira inyuma imyaka 20 ibisata bisubira inyuma universite imiti ibiki tuzoronka umwanya ukwicara umva n'amaraporo bavuga ngo n'amaraporo mpuzamakungu mugasa amaraporo y'iwacu kuvuga ko ibisata byose byasubiye inyuma twogenda bukebuke tworaba mbe kaminuza sawa kaminuza ejo nindi yaja muri kaminuza kumvuga ko atangorane zariho hagenda bangahe twege kuva commune Kayogoro ibaho ngira ngo nigera tanguja kuri kaminuza hari ubundi ndikanzobaza kuva Yesu kisaza kwisi ikomine yose agenda umwe mbe ko nkuru yatogwa n'abantu bangahe ko muvuga ngo ibisata byasubiye inyuma ko nkuru nitwiga tukagenda twese amashure ngo twayobewe muga amazina yacu akunguruzwa navyo muzi oya twobisubiramwo apana kuzamura kuvuga ngo na poro mpuzamakungu twobisubiramwo tukavuga tuti none nimba kaminuza irimo abantu 500 ubu hakabageza aho tugira abakaminuza abantu 10,000 ugaza kari cyo kimwe nimba kiratawa tora ku nkuru mugabo ubu ugasanga hariho abaronka 100% ko ntara ya Karusi yitora ku nkuru 100%. Nidufate yuko akantu mukantuze kamwe twagure turabe yego hariho bimwe ibigora bigora umugabo ari kuri kukivi uragira ibikugora atacukora none ucugorwa niki aha mu ntara ya Makamba haheze umwanya duhevye ivyita imfashanyo abitwa bagira neza batonda bose ntihagire numwe aza kurima bose batonda n'udufuko tubabwiye tuti bihagarare none ntubona ngene basa labaje mu itiribi mwabafotoye mbega bafotore laba ngene bayagayaga n'urugendo rero amaraporo bivana none Uburundi je Uburundi bavuga ngo nibo bwa nyuma ku isi mu gutera imbere je nkavuga none gutera imbere ni iki ngo amafaranga ngo isinzi ngo amadolari 300 ngo ku muntu sivyo nkora mvuga Eric mwayize economy je nkabaza mwaharuye twariye zigenge zose tujya mu gitondo saa 6 no ku mugoroba mwarazihaye amahera turabona ko twajegera gose sinze je hano twaye umwana turafungura ndariha acambaza ati papa turiya ngahe ni wewe uririye irake zine saa 6 ngo amahera yose yo kwishure tuzoriha tuyariye saa 6 gusa tuti hani mu makungu ni ndome zigoye guteranya ziragoye rero ibi byo kuvuga ati ibisaza byasubiye inyuma nukuraba byasubiye inyuma tufatiye kuki kera amashuri yari ruhande rumwe
tugende ngaha mu ntara y'Amakamba nta lise nimwe twari dufise, ariko muri Bururi hariho lise Bururi, lise Kiremba, lise Rutovu, lise Matana, lise Rubanga, lise Tora, lise Rumeza, amalise indwi twe tagira nimwe ngo ibintu byarasubiye inyuma kubera mu Kayogoro afise lise kominari, Igatwe lise kominari, ubu intara y'Amakamba ifise amashuri mato amajana 330 n'ayandi arenga, amashuri yisumbuye ijana hafi na 200, dufise ibitaro centre de santé n'ibitaro bikuru 80 mu ntara ya kera ya Makamba gusa, mugabe ibintu byagirira asubira inyuma, urumva tarasubiye inyuma n'urugendo. Umwe tuvuze gusubira inyuma tuzotanga ubyiga twicare twese duti turako twasubiye inyuma, kuko n'amashuri batugura inkuru nziza ku isi ntibigeze bayemera ngo kubera tafashanyo baduhaye, ngo ayo mashuri mwubatse mutarusi fashanyo ngo nayo twemera, urumva twarasubiye inyuma. Ni raporo zo hanze. Hanyuma ibiganiro je ntari byo narinze ko byabaye, je sinzi ko hariho n'ibiganiro byabaye hagati y'ishami rya Buraya n'Uburundi, nzosura mbazi. Mugabo rero naho nimba twagize ibiganiro kugira badufashe, ndagomba babwire ni byiza gufashwa, mugabo mu basogokuru bavuga ngo akimuhana kazi imvura ihise. Dutangure dukoresha amaboko Imana yaduhaye, dukoreshe ubwenge Imana yaduhaye, dutangwe twiyungunganye, bazodusange ku kivi. Mugani barindira yuko imfashanyo ivuye hanze ari izoza kugura igitoro, ari izoza kugura umwavu, sinavyibaza. Kandi ukufashwa cyane ni kubikinebwe, ni kurendegera. Gufashwa uzorabe umuntu mwemereye amahera y'umuhaye nyene sinikara kugurana y'umwemereye aca gutelefone ukamengo wewe wagize igicumuro kwera watereje kuyamuha. Nabo tukuma tuvuga ngo baduhe, gushika naho tugenda kubishuza ati duhe bya bintu mwatwemere, turavukana. Oya dupfaniki dukore bazodufasha. Mugandazi yuko n'ubogenda i Buruseli muri Européenne sinibaza ko ubundi ari priority, hari ibikorwa ku isi prioritaire gusumba Burundi. Hakuboya hu Burundi boya ha Ukraine gura amabombe nugenda n'ubu none ni wa journalist muravuga tubarihire amatike mugende i Buruseli mwabazi, kumbe ko mutadusa amatike ngo muze murajya desante mukaza kutubariza ibazino cyane muge muti batanu bazogenda i Buruseli babibaze mu mapana kuzamura biswa kurindi kuri nimuvuge tubarihira amatike mugendeyo mubaze priorite ko ari Burundi. Mbe Uburundi bwa prioritaire gute? Arega burya nta cagusa kibaho, nipe nigupe. Hari ibintu byinshi ari umuntu araguha kugira ngo kubera cyarondera turabarire cyarondera nawe kugira ngo umenye kuri prioritaire. Icyo tuzoyikorerako. Pascal ati brigade anticorruption ibiki imigenderanire bo ikisha brigade anticorruption nukuraba nayo nyene ko yakora neza. Nukuraba ko brigade anticorruption nayo yakora neza. Kunababwiye je nari mu nzego nyinshi kandi zije kumenya ukuri guca mu usi mu bari mu mugambwe mu batarimwo nabo nyene cyari kirenga. Mugabo ubu nuko gusangira ngo mutakurikana ku munsi ku munsi burya turabikorera ko cyane, turabikorera ko cyane. Turamenya abatagena neza izi nzego ngaha abayese mubona barafise abandi babijejwe, turafise izindi nzego dukorana tuti nimuze muraraba gusa ikintu cyo cyaraje heshi cyagiye kirashavuza abakozi bamwe ni hamwe bavuze intumbero y'inge n'amahera akoreshwa, bavuga ati amahera yandikirwa igikorwa. Ico rero caracangarije abantu benshi kuko igikorwa kidakozwe amahera nasohoka. Ico cyashavuje benshi mu byo tuzi, mugabo ahandi hose heshi sindabivugira ngaho kwanza heshi
inzira zarazibiwe ko twarahamenye barazibira bati hajya harava zibira hariya harava zibira nitwotanga raporo akazi katarahera kuko nuzibiye nawe nyene burya ntiyorosha ibintu acavuga yamuhe arashobora no kuvuga ati mwana ko ari igiturire kubera bamuzibiriye aho yahora yiba inurugendo hama imigenderanire ata u Rwanda guhagirije Uburundi abasoba Uburundi ko akora n'imigwi yo muri Kongo none u Rwanda ari bya Kongo rubijamo gute karije niko ndabaza Kongo n'Uburundi dufite imigenderanire yo gufasha no mu bya gisirikare none u Rwanda rubijamo gute mbe iyo migwi yabagiriza genocide kuva 1990 hari 30 abasoda b'u Rwanda baje muri Kongo kuyigwanya nimba batayimazi birabasha ni nkako kajagari nyene bazoratera batera kajagari kiki ntibamye kuva 1995 ntibamye batera Kongo bica abantu bagira hane ngo reko gwanya imigwi none imyaka 30 mbe uwo muntu wogwanya imyaka 30 yo yatanguye afite imyaka ingahe ngo abarundi bareko barakora n'imigwi bijya n'ibintu bitwaza waravuze ngo genocide ni ibintu bitwaza kugira uguma wiriza nta kwiriza nose imyaka 30 94 ni imyaka 30 iheze nitwumvise bagwana n'abaganda bagwanira za Gisangani ngo bagiye kurondera aba FDLR bagwanira iyo ruguru nyira za Ituri zahe ntibaguma bagwana si imyaka 30 iheze kubera y'abarundi bafitanye imigenderanire mize na Kongo bariko barafashanya ega na Kongo yashaka kuvuga iti muze munaje mumfashe none umugenzi ntafashe ugundi none birabashavuje none bo bocavura kubera iki kigihugu ciwabo gifise umupaka ivyo hakujya byo bijeje kwiki canke bariyo umva rero ntugire ngo no hava mvuga ngo urabona ngo kwera haje mu genocide ivyo ndiye sito ndaba twe turabo usalama wa inchi umutekano w'u Burundi mwese napange gwiwe ngo Burundi abasoba barundi bazwi kwisi discipline bamwe bafise indero mvako Yeshuri mukuru giwe yarakivuze yavuze ati none ko twagiye muri Kongo abanyarwanda bakatubwira ngo hari aba FDLR ati nibo batwara iperereza ati ko babwiye tuti tubwira aho bari tubarase barabivuze pana kuza baririza rero barababwiye ati tubwira aho bari nabonye tubarasemo baraberekanye no kuvuga gusa nico gituma ico mbere kiranshavuje baje hiye none umuntu atpanga guyiwe badupangira biwacu nagomba nsubire umugwi wa gatatu ni wanyuma ngira kandi muze murabaza ibibazo vyumvikana ni muze murantega